Inshuti bene data ndabaramukije mu izina rya Yesu. Uyu muri kumwe ni HilaireNininahazwe. Nagarutse kuri rwa rubuga rwanyu Shingira Intahe Imana nzima. Turi mu bihe bihambaye, turi mu bihe biherekeza umwaka w'ibihumbi 2023. Turashima Imana ko tugeze kuri iyi saha kuko hari benshi banyuranye n'uyu munsi, ariko twebwe twagiriwe ubuntu kuba turiho kandi n'iteka n'igitangaza Imana dukoreye. Habaye byinshi, twaciye muri byinshi, ariko umwami yaratwimanye twebwe. None rero turashima Imana. Reka dushime Imana imbere yuko tuganira. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turagushimiye kuko watuzigamye gushika kuri ino saha. Turagushimiye kuko wabanye natwe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 gushika kuri ino saha. None tuje imbere yawe Mana yo mu ijuru, turasavye imbabazi ku byo twakoze byose bitagororotse. Tuje ngo amaraso ya Yesu atwoze, tuboneke imbere yawe nk'abatagira umuhandu kubera Yesu Kristo twizeye. Urakoze Mana uhoraho. Ndaje imbere yawe Mana, ndakweretse hariho aba bene data n'abo bakunzi baje ubwa mbere bama ngaha kuri uru rubuga biteze ijambo uri bucishe muri jewe, ijambo ucisha mu kanwa kanje. Ndagushima Mana kuko wantoye muri benshi. Hari benshi bazi kuvuga, bafise amajambo meza kandi bashobora kuvuga ibintu neza bakabyerekana neza kundusha, ariko nanje waranshimye unshiramwo, urankundira n'ubu buhinga ndaronka uburyo bwo kuburonka. None rero nuhabwa icubahiro. Nsavye rero Mana yo mwijuru ngo ko wankundiye n'ivyo byose unkundire n'ubu, ngwira ijambo nshikirize ngaha uriherekeze n'ibitangaza n'ibimenyetso. Abaje kuraba bino kumviriza aya majambo baremerewe batahe borohewe. Mana, abatakuzi bakumenye, abatarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wiwe bamwakire, bavyature kuri uyu munsi mwiza w'itariki 21 z'ukwezi kwa 12. Ni mu izina rya Yesu dusavye kandi twizeye, amen. Ego, ndanezerewe no kuza hano imbere yanyu, imbere ya kamera, kugira ngo nongere ndabaganirize. Narabemereye ko nzoza ndabazanira ibiganiro vy'ikibiriraho, kandi umwete wo kubigira ndawufise, ariko hari ibindi vyagiye biduciramwo bikaduca intege, ariko ntitwahevye umurimo. Muratubabarira rero kuri ivyo. Egome, ndabona yuko ibintu tubigisha ngaha canke tubasigurira ngaha murabitahura cane, kuko nta bibazo vyinshi dukunda kuronka, ariko inyishu sije ndayifise. Inyishu iri muri Bibiliya, kandi inyishu Mpwemu w'Imana niwe ayitanga. Uwo Mpwemu w'Imana ninde? Kenshi abantu barijijanya ngo Mana Data, Mana Mwana, Mana Mpwemu Yera. Uko tubizi, Imana Data yaratwimenyesheje ko biciye muri Yesu Kristo. Tubisoma muri Yohana wa mbere 18 ati nta numwe yigeze kubona Imana, ariko Yesu niwe yimenyekanishije muri Yesu, yatumenyekanishije muri Yesu. Yesu Mwana, ni umwana w'Imana kandi ari n'ubumana muri we. Ubwa mbere na mbere Jambo yariho, Jambo yamyeho, kandi Jambo yari Imana, yari kumwe n'Imana, kandi Jambo yari Imana. Ayo majambo aragoye gusobanura kenshi, ugasanga abantu bariko barayavangavanga canke bariko bakurikira abababwira ibintu basobanukirwa mu bwenge bwabo. Mpwemu Yera ni umuhoza, nuwo Imana yaturungikiye, kuko Yesu yaravuze ngo azoturungikira umuhoza, le consolateur azoza. Uwo rero yari yarahanuwe n'imbere yaho. Muri Yoweli turabisoma ko abantu bose bazoronka Mpwemu w'Imana. Mpwemu w'Imana murabizi Pawulo ko Petero ko ari umuntu yivugira ivyo ashaka, yari kirandamuke muri make, ariko Mpwemu w'Imana amaze kuza yarasigaye yigisha ijambo ry'Imana nk'umuntu yize
bimwe bita kuvuga vya retorike, umuntu asigura abantu bakagwa mu gahumbwe, n'abantu baribaza ati abantu ko twari tuzi umenga nta bintu vy'amashuri menshi bagize, none ibi bigenze gute? Ivyo ni ibitangaza Imana ikora. Iyo urimwo mpwemu rero ijambo ry'Imana rirakuzamwo, ego, kandi ukamenya no kurivuga no kurishikiriza, ukagira ubwitonzi, urahinduka. Uko twari siko turi ubu. Tutararonka mpwemu yera, twari abantu bapfa kuvuga ivyo ari vyo vyose, twari abantu novuga nti twasa n'abatagifise ikitugera, tutinya gusa kuja muri prison, tukarahira nabi, tukavuga ibintu vy'ibizazane canke reka tubivuge vy'ibishegu. Abatagira mpwemu nivyo bavuga, kuko abatagira impwemu ni nyinshi. Hariho impwemu y'umuntu bwiwe nyene, hariho mpwemu zibera mu myonga no mu migazo, bimwe bita ibisigo canke abadayimoni canke amajini, ariko hariho mpwemu w'Imana, ego, kandi ari muri iyo nyabutatu y'Imana, Imana Data, Mwana na mpwemu yera. Ico sico nagomba kubaganiriza ko, ariko nagomba kubaganira ku bihe turimwo. Ego, ngo mugure uburyo mubugwiza kuko ibihe ari bibi. Ayo majambo tuyasoma mw'ibaruwa Pawulo yandikiye Abanyefeso, ababwira ati mugure uburyo mubugwiza kuko ibihe ari bibi. Reka tuhasome kugira ngo tujane turiko tukurikiza amajambo nk'uko abivuga. Abanyefeso 16 niho tuza guhera, aho tuza kumva tunyuzwe, tuca duhagarara. Mbona umenga reka twohera no kuri 15, ngo nuko mwirinde cane uburyo mugenda, mwoye kugenda nk'imburabwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge, mugura uburyo mubugwiza kuko iminsi ari mibi. Nuko ntimube ibipfu, ariko mutahure ivy'umwami wacu agomba ivyo ari vyo, kandi ntimukaboregwe vino irimwo ubuhumbu, ariko mwuzure mpwemu. Mubwirane zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ivya mpwemu, muririmba mucurarangira umwami wacu mu mitima yanyu. Imana Data wa twese muyishimire vyose iminsi yose, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, si mw'izina ry'igiti, si mw'izina ry'ikibumbano, si mw'izina ry'umumama, si mw'izina ry'uwundi wese, ni mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Aya majambo arangyoheye. Ego, ngo mugure uburyo mubugwiza. Nk'uko twagiye tubiganira uyu mwaka, murabizi urutonde aho tugeze. Umwami Yesu amaze kuza, niho ishengero ryatanguye. Ubutumwa yaje gushikiriza isi, bwo gutabara isi, bwatanguye kwigishwa kuva ico gihe. Ico gihe nyene yasize avuze ko azoza gutora ishengero. Intumwa zozo zibaza ngo canke abo muri ico gihe bibaza bati n'ivyavuba ko kanatsinda ko yari yababwiye ati muri urwaruka aba bantu bariho ubu ntibazohera ataraza. Habayeho n'abantu barusha baravuga bati oya, none ko yatubwiye ngo tugire ngo azoza, none akaba ataraza, azoza ryari? Petero niwe yarushe yishura ico kibazo ati ntimwibwire ngo nuko atevya ngo isezerano gituma ataraza. Oya, arindiye ko mwese mwihana.
none harihanye abantu baragomba ko Yesu aza ariko bataravyitegura. Reka dusome amajambo Petero yavuze, ni muri Petero wa kabiri gatatu akarongo k'icenda. Yego yavuze ati, reka tuhere kuri aho abantu bari bidoze mbere, ariko abo nkunda iri rimwe mweho ntimuryiyobagize yuko umwami Imana umunsi umwe umeze nk'imyaka igihumbi, n'imyaka igihumbi imeze nk'umunsi umwe. Uwo mwami Imana ntitebeje isezerano ryayo nk'uko bamwe bavyiyumvira ko iritevya, ariko yihanganira mwebwe, ntigomba ko hagira abahona, ariko igomba ko bose bihana, igomba ko bose bihana. Ariko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'igisuma, aho amajuru azovaho hakaba ukwasana guhambaye, ivy'itanguriro vyose bigashongeshwa n'ikibengebenge gikaze, isi n'ibikorwa biri muri yo bigatongoka. Ibi bintu birafinditse, birimwo biratsivye, biragoye gutahura. Jewe nafashe ingingo kuva kera, haza imyaka myinshi ubu, ntumviriza amakuru iminsi yose. Mu gitondo numviriza amakuru, bavuze iki hariya, bavuze iki hariya, bavuze iki, sindayumviza gutyo, kuko nabonye ukuntu bavuga inkuru ziraho mpereye bakazigoreka bakabesha, kandi isi yose niko imeze. Hariho ibyo bita media mainstream, ni ukuvuga ni ibinyamakuru vyumvirizwa cane no mu mateleviziyo canke ibisomwa vyandikwa, usanga hari inkuru bavuga kumwe. Niba bayigoretse muri Washington, baca bayigoreka ni Dar es Salaam, bakayigoreka i Johannesburg, bakayigoreka i Bujumbura, bakayigoreka n'ahandi hose. Rero amakuru yo ndayaronse, ndayayungurura, ndayagereranya n'ayahandi. Rero hari ibintu byinshi biba no muri iyi nzira yo kwizera abantu benshi batamenya. Tuzi yuko umwami Yesu ari mu kuza, turamurindiriye. Ejo bundi numvise uvuga ko hariho abantu biyita ba Mesiya, usibye abamaze kuvaho bapfuye bari ababenshi, hariho benshi n'ubu bitwa ba Yesu. Ngo mu Burusiya hari babiri birirwa baranigana bapfa ubwo Yesu. Ni Burundi twarigeze kugira uwo muntu nyene yari ameze nk'uko. Muri Kenya hoho mwaramwumvise suwa kera. Ni henshi rero hari abayita Yesu kandi atari bo. Mugabo ivyo byose biri mu vyahanuwe. Nagira ndababwire rero inkuru izindi shasha. Muri Isirayeli baherutse kuronka uwo bita Mesiya. Bavuze bati uyu ni Mesiya wacu, ntaco afise asana na Yesu uwariho rero, kandi baramwemeye. Kubera iki? Ngo bamusanze ngo azi ivyanditswe vyose, ivyanditswe bemera si Bibiliya yose, ivyanditswe ngo azi ivyanditswe byose. Ngo bamubwiye kwigisha ngo ahera ku murongo, ntategura ivyo yigisha, baramubaza bati iki niki ukivuga kwiki, agaca bigisha amasaha n'amasaha. Uyu mugabo hari haheze iminsi, nasanze hari haheze nk'imyaka batangwa kumuvuga, mugabo ntibari bamuhurize ko bose, ariko ubu bamwemeye bose ko ari we Mesiya wabo. Bavuga ngo erega n'ubundi hagiye habaho ama Mesiya ku gihe cose, atariko benshi ntibamenyekanye, none barapfuye. Ubu rero twebwe wacu twamumenye. Rero nuwo rero bari barindiriye, mu vyumve rero ko ari uwo bari barindiriye.
iyo bitumbera bica. Reka sino bibandanya rwose. Nashaka kubabwira yuko ni kimwe mizo nkuru zizobaho. Hariho abakristo bafise umwitwarariko w'Abisirayeli, kandi ndavyumva kugira umwitwarariko ku Bisirayeli ni kirumara, ni ikintu gikomeye, nk'uko tufise umwitwarariko ku bapagani canke abataramenya Yesu Kristo canke abataramwakira nk'umwami n'umukiza wabo, hoho biranarushirije. Ariko ni umwitwarariko umwe mu bisanzwe kugira ngo nabo baze bamenye Imana, ariko ntibazoyimenya ukundi kuko bizogenda uko vyanditswe, kandi bazoyimenya mu gihe cabo. Twebwe n'ubu turafise uwo muhamagaro wo kubashirira ubutumwa bwiza no kubabwiza ukuri mu gihe bahagaze ku caha, bakemanga ko bari mu kuri kandi batari mu kuri. Ukuri kwa mbere batarimo ni uko guhakana Yesu Kristo, n'ibindi bikurikira hari ibitari ivy'ukuri bagenderamo. Ivyo rero navyo nyene twebwe ntituvyemera. Nuko rero Yesu abahezagire. Nashaka kandi kubabwira yuko niba hariho uriko aribaza yuko isi idukunda, oya, isi ntidukunda. Naguye ku kinyama n'umuhanga avuga, sinzi ko novuga ngo n'umu influenceur canke ko ararengeye ivyo, ni umuntu yumvirijwe cane. Yariko avuga ingena umugambi wo kwiyumvira kugabanya abantu mw'isi, kubakura ku miliyaridi 9 bakaba canke 8, bakabamanura bakabashira ku miliyoni 500 gusa. Uwo mugambi uriho kandi si wa vuba, kandi hariho ibikorwa vyinshi vyagiye biba kugira ngo abantu bagabanywe. Numvirije ikiganiro c'abafaransa babiri, umwe yanditse igitabo, undi arakigira, uwundi yahora ajejwe inzego z'iperereza, aba ari we amwandikira ico bita preface. Ni amajambo umuntu yandika ku gitabo, nk'uwasomye igitabo akavuga, ni ukugishimangira, riba ari izina rizwe, wari umuntu akomeye akaza akavuga ati ivyo nasomye nabonyemwo ibi n'ibi n'ibi. Ni ukuvuga ubumwongeko, novuga nk'amanota. Bagize ikiganiro rero kuri YouTube, ntaco tutazohasanga. Baravuga neza, barasobanura, baragenda barashika n'iwacu mu karere, batangura gusigura ingena twebwe twaguye muri uwo mugambi wo kugira ngo habe igabanywa ry'abantu kubera imvo kanaka. None rero uwo mugambi kandi urabandanya, kandi uca mu bintu vyinshi. Hariho abavuga ivyo kurya bikorwa, hariho abavuga nuko hariho n'abagabo bagirwa abatavyara, bakabakona, canke ya migambi yo kugira ngo abantu bagire planning familiale, kwa gutunganya ivyaro. Habamwo naho usanga bikozwe kubera umugambi wo kuvuga bati abantu ni benshi, none reka tubagabanye. Yego, hariho n'uwundi mugambi rero, uwo nawuganiye nabo tusangiye, novuga groupe y'amasengesho hano, kandi abo rero nabo baganiriyeko. Hari umunyabwenge, nawe nyene ivyiwe biri kuri internet, umugabo yitwa Yuval Noah Harari. Uwo avuga yuko abantu koko ari benshi kw'isi, avuga yuko kera bararondeye ingene abantu boshobora kubakurikirana ivyo bakora kugira ngo ntibatere ingorane amareta n'ibindi. Hanyuma ubuye bavuga ati twarondeye uburyo bw'ingena tubinjiramwo kugira ngo tubapereze tubakuye turi muri bo imbere, twabashizemwo akantu. Ati ivyo byose biterwa
umuntu ashobora kugira umugambi nk'uyu ukomeye iyo habaye icyaduka, icago, hamwe habaye indwara bati reka tubagirire uku kugira ngo tubafashe ntimuze mugware, canke iyo habaye ibyaduka, umwuzurira canke ibindi, ugasanga rero babazaniye canke bashize mu porogaramu, mu migambi ituma n'ubundi izo impera n'imperuka abantu bazogabanuka. Ariko jewe mu byo nemera umuhero w'isi ntuzoza uciye muri ivyo bintu nubwo bavyiyumvira. Umwami Yesu ubwa mbere ari ku muryango, ari mu kuza. Uwo mugambi nibaza ko uzoba nk'umwe w'ibaberi kera, ego, kuko uwo mugambi uriho kandi hariho ivyakozwe, hari n'ibikomeza gukora. Ariko umwami Imana yacu iratubona, kandi yaravuze ko atana agashatsi na gatoyi kazotuvako, kuko izi n'umushatsi yacu ingene igiti cy'umushatsi yacu ingene akingana. Ego, nagomba rero kukubwira yuko turi mu bihe vya nyuma. Iyo migambi iyo muyumvise, bamwe barashobora kugira amakenga. Hano hariho inbox canke hariho aho mushobora kumbaza muti mbega ivyo biganiro canke wewe wabikuye, nabamenyesha yuko bashobora kuzogira n'igihe bakabikuraho. N'izi Bibiliya zanditse mu matelefone nazo bazogera igihe bazikoremwo, bazihindure kugira ngo bihure n'ivyo bagomba. Ubu sagaseseshwa rumuri, mwarumvise imigambi, umugambi wo kugira ngo abantu nabone umugambi wo kugabanya abantu kugira ngo abantu bubatse bahuje ibitsina ntibarondoka. Yego, ni ukuvuga uko baba benshi canke uko iyo migambi yabo ishigikirwa, niko uwo mugambi wundi wo kugabanya abantu ukomeza. Ariko si ico gusa, Satani ntafise ingorane yuko abantu bapfa. Bapfuye ni vyiza kuri we, kuko baba barimbutse, baba bagiye mu mahonero, kuko abapfuye batizera, abapfuye batakiriye umwami Yesu nk'umwami n'umukiza wabo, abo nta yindi nzira ntibazobona Yesu. Tureke kuvugana vyinshi, abo ntibazohonyoza ikirenge mu bwami bw'ijuru, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Reka rero tubandanye dusome, ndabasomere ivyanditse muri Timoteyo kabiri, wa kabiri akarongo canke igice ca 3. Reka tuhasome. Havuga ariko ingete umutwe w'amajambo uvuga ngo ibibi bizoba mu gihe c'iherezo. Muraheze kandi muce musuzuma, murabe neza yuko ivyo bibi vyamaze gushika kw'isi, hanyuma mumenye aho tugeze muri ibi bihe. Handitse ngo ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoba ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bikunda gusa, bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi, intashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banka kuzura, barementanya, batigarura inkazi, badakunda ivyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara, bakabirutisha Imana, bafise ishusho yo kubaha Imana, ariko bahakana ubushobozi bwayo. Abameze batyo wame ubatera igitugu. Amen. Aha uganiriye n'abantu ncanje naha muri bino bihugu, kabwira ati none wewe uremera ko Yesu Kristo
yavyawe n'umupfasoni w'isugi, avuga ati ntivyo ntibishoboka, kuko yiyumvira nk'umuntu. Umubwiye uti none Yesu Kristo yarazutse atoya. Umwe yavuze ati jewe nguma mw'ishengero, igituma ntarava mw'idini ni ukubera ko ndonka akarusho ku mahera y'ikori bansubiza. Ino abantu baratanga ikori bayakata ku mishahara hariya nyene ba databuja badukoresha. Iyo rero wavuze kuti jewe ndi mw'idini kanaka, ahanini ni abakristo ba katolika n'abakristo bo muri eglise y'abaluteriye canke eglise evangelique, abo bantu rero abo barayabakurako ayo mafaranga, ariko bayabakuyeko barayabasubiza, basa n'abababikiye barabasubiza, kandi bakabomboka muri ibihe vya Noel. Ubu narumvirije ibiganiro iyo turiko turiyunguruza, turumviriza iradiyo rimwe na rimwe, uwo bariko barabaza ati mbega none uyu munsi wa Noel kuri wewe usigura iki? Ati uyu munsi wa Noel usigura ko ni umunsi w'umuryango. Ati niwo muco wacu, c'est notre tradition. Nuko aho niho ibintu bigeze. Twebwe rero ico tuzi, umwami Yesu yaravutse aza mw'isi kugira ngo dukizwe nawe. Benshi baragiye baharira bati iyo tariki ya 25 z'ukwezi kw'icumi na kabiri siyo. Hari byinshi bigaragaza ko canke vyo kwerekana ko atariyo. Iyo tariki isa nuko itazwi mu vy'ukuri, kuko niyi kalendriye dufise ni kalendriye y'abaromani, ihera guharura aho Yesu yavukiye, niho hitwa 0 canke 1. Yego, hanyuma aho nibaza ko tutohagarara. Aho twohagarara nuko Yesu koko yaraje mw'isi, Yesu yarapfuye arazuka. Nshuti zanje, nababwiye ko ntagomba tube turaganira ibihe turimwo, mugure uburyo mubugwiza, kuko ibihe ari bibi. Nkaba ndamukije rero bene data batwumviriza mu mihingo myinshi, hano mu Budagi turi, mu buraruko, hariya mu seruko, no mu manuko, no mu burengero tuba, hanyuma n'abandi bari ngaha hafi mu Suisse, mu Bubirigi, mu Faransa, muri Denmark, nizo bihugu duhana imbibe, no muri Polonye ni igihugu duhana imbibe, Czechie ni igihugu duhana imbibe, Autriche ni igihugu duhana imbibe n'Ubusuwisi, nabivuze, n'Ubutaliyano. None kandi tukaramutsa n'abari hariya mu Burundi, no mu karere k'ibiyaga bigari, eka aho abarundi bari. Ejo bundi natoye naronse ubundi ari muri Korea, abamukunganiriza nawe nibaza ko amaguru amukundiye nzomubazanira ngaha kuri urubuga nawe abaramutse. Abari muri Australia turabaramukije, eka abari mu Bushinwa, aho muri hose, muri Canada na Amerika, twifatanije kandi n'abandi bari mu bibagoye. Uno munsi twari dufise urubanza rutugoye, ariko ni kw'isi itegekanije, niko itunganije, nabo turabaremesheje, kandi abafise ikibazo bose turabaremesheje. Ego, nkaba rero ndabipfurije kuzogira iminsi mikuru myiza yo guheza umwaka. Bavuze ngo ntimuboregwe vino, ariko muboregwe mpwemu yera. Nuko ndabipfurije umunsi mwiza. Uyu mwaka ntubarengane mutarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wanyu, kuko ivy'ejo ntimubizi ingene bimeze. Satani irabarondera, igomba kubica, kuko mu mpera z'umwaka mbona umenga hari amasanganya menshi, hari ibinini vyinshi, kuko Satani igomba bo yisasira. Ndabakunda cyane, ndabakumbuye. Mwari kumwe na HilaireNininahazwe. Ugire umunsi mwiza.